bavukanye bakunzi b'Imana, na twebwe nyene abene gihugu turahamagariwe kwihatira kubana neza n'abandi, kwihatira kubana neza n'abandi. Umuhanuzi Ezekiyeli yohejwe n'Imana yaravyanditse 34 nyene ku murongo w'17, ku murongo w'17 Imana igira iti, namwe busho bwanje nguko uko Umukama Imana avuze, ngiye guca urubanza hagati y'igitungwa n'ikindi gitungwa, hagati y'imfizi y'intama n'imfizi y'impene. 18 Mwagize kurisha ubwatsi butotahaye, mubona kandi ko vyiza mwoca mutabatanga ubwatsi busigaye n'ibinono vyanyu. Mwagize kunywa amazi y'umusarara, mubona kandi ko vyoba vyiza mwoca mutoba ayasigaye n'ibinono vyanyu. 19 None eheraba ubusho bwanje butegerejwe kurisha ubwatsi ibinono vyanyu vyatabatanze, no kunywa amazi mwatovye n'ibinono vyanyu. Erega hari igihe indongozi bita kurutare kugira ngo bakore igiterambere ry'abene igihugu, mugabe bene igihugu nabo bakavyonona. Tugire Kristo, bakavyonona. None uyu munsi avuze ngo amatransformateri bayaturiye, yaturiwe n'abandi abene igihugu, kandi aribo acanira. Bavuze ngo amatiyo y'amazi mabombo bayamenye, ni bande bayamenye? Insinga z'amatara bazivye, ni bande bazivye? Mwiterambere tugomba gushikako indongozi barafise uruhara rwabo, n'abene igihugu muri rusangi barafise uruhara rwabo. Ibyo byose rero umwe wese ku rugero rwiwe nitwabishikako, niho abarundi tuzoshobora gutambuka tugana bwa Burundi twifuza bwifashe 2040 bwamaze gutera imbere muri 2060, bwa Burundi bw'igihagararo bw'ijunja n'ijambo mu makungu, kuko umwe wese yakoze ico ategerezwa gukora. Mu gusozera bavukanye bakunzi b'Imana, Yesu Kristo mu ijambo ryiwe ryanditse mu nkuru nziza ya Matayo 12 kuva ku murongo 25 gushika ku murongo wa 27, Yesu agira ati, ubwami bwose budashira hamwe buzohona, kandi igisagara cyose canke inzu yose irimo abatumvikana ntibizoragama, bizosenyuka. N'umutima wacu wose dusabe Umukama aduhe gushira hamwe, aduhe kuvuga rumwe, aduhe kubona Uburundi kumwe, kuko ari mpezo ya twese. Ubwami bwose budashira hamwe buzohona, kandi ibisagara byose canke inzu yose irimo abatumvikana bizosenyuka. Niko Yesu avuga mu Njiri ya Matayo 12:5 gushika ku murongo wa 27. Harageze rero bataregeranye ko uwagiye agoramanze
mu byajejwe afata ingingo yo gutumbera neza. Paulo Mweranda agira ati burya ukugwa si bibi, ikintu kibi ni uguherayo, ni ukugwa ntubyuke. Ko Imana idushoboye kurangiza neza ukwezi kwa kane twinjira mu kwezi kwa gatanu, amakosa twakoze muri ayo mezi aheze umwe wese asuzume aheze ayakosore mu kwezi kuza, twubake Uburundi bushasha. Mu gusozera kandi n'akantu gasanzwe kajanye no kunga ubumwe n'umuvukano, ngo n'umutama umwe yabonye agomba kumara urw'abagabo, yari afise abana 3 b'abahungu, ngo araheza arabahamagara abashira impande yiwe ati bane banje, je murabona ko ngomba kuzomara urw'abagabo, mugabo ngomba ndabasigire ijambo, kandi nimwarizigama mukarigendera muzobaho, n'abandi bahandi bazobubaha. Uwo mutama ngo azana inkoni 3 arazibohera hamwe nk'umuganda, acaha umwana mukuru, vuniye inkoni uvunire rimwe, aravuna biranka, papa biransi. Aho umwana wa kabiri vuna, nawe aravuna biranka. Uwa gatatu vuna, nawe aravuna biranka. Mutamati mpandabereke ico yakoze, yaciye atekurwa za nkoni, akurako ya migozi, araheza afata inkoni ya mbere arayivuna ari imwe, afata iya kabiri arayivuna ari imwe, n'iyindi arayivuna ari imwe. Aha ndaberetse ko igihe cyose muzofatana mu nda, muzogira ubumwe, nta muntu azova yavuye ngo aze kubakorera ikibi. None natwe dufatane mu nda, twunganiranire, dushigikirane muri byose, hanyuma umwe wese akore icajejwe mu ntumbero yo guteza imbere igihugu, guteza imbere abarundi. Ivyo Imana niyavyitegereza izohimbagwa, iheze ivuge ko twayihamagaye bikwiye, yibere mu gihugu cacu. Ivyo byose biduhungabanya, iyo myuzurira, iyo bomoka ry'imisozi, ivyo byose bitubuza amahoro, umukama Yesu azoheza avyirukane. Ndabifurije mwese kurangwa n'ubumwe, kurangwa n'amahoro n'akanyamuneza, nitugire Kristo.